Yo, ndayubatse ngiye irahagaze. Abari bavuze yuko nzopfa mpanze. Hello guys. Leaders, murabizi ndabakunda. Kandi buri munsi nama ndababwira ibyiza bya Beri. Ngira bamwe murabyiboneye uyu munsi. Guys, ku makuru mfise tuzogura iyindi coin mu kwa gatatu mu mpera canke hagati, iyindi nayo tuzoyigura mu kwa kane kuri Pasika. Guys, nagira ndabingingi kora rotre amafaranga ukeneye. Ayo udakeneye kora compounding. Please kora rotre amafaranga ukeneye agenyene yihuta. Ariko amafaranga udakeneye kora compounding. Ikindi ubaka timu. Ejo nzobigisha ibyiza bya compounding, ndabigisha ibyiza byo kubaka timu ukuntu ushobora kuronka amafaranga. Yaba nk'umufrere wanje arusi $7 avuye muri commission. Najewe ndaza kubereka ayo ndose umunsi. Ariko nagira mwese murabe muri commission amafaranga yongerekanye biteye ubwoba. Ibaze rero murabizi kwiki gice cya kabiri cya mbere cy'umwaka hari programme yo kuduha amasinyare abiri. Amasinyare angahe abiri? Bisobanura ni warakoze compounding. Mu gihe uzoba uri gukoresha umutahe munini, amafaranga uzobura nka ku munsi azokugwiza kabiri. Ku bantu twatanguranye Beri barabizi ko mu kwezi k'umunani kw'icenda kw'icumi twaronka amasinyare abiri atatu buri munsi. Murabizi ukuntu umutahe wawe waba wawugaruje mu minsi indwi. Ego ubu bitwara ukwezi sigiye kinini. Ariko nagira ndabibira akabanga. Please guys, kora rotre mu gihe ufise ikibazo ku mafaranga ukeneye. Ariko kora compounding. Please kora compounding. Ubu tugiye kwinjira muri weekend. Weekend murazi ko benefice ari nini. Muri weekend tugiye kuyora kandi. Guys, umuntu atari karakora Beri azobyicuza. Umuntu ari karafyinata kuri Beri azobyicuza. Cyo nagira ndababwire gusa Beri igiye guhindura ubuzima bw'abantu benshi. Hari ubuzima bw'abantu benshi bamaze guhinduka. Ndashima Imana ndafise muri team umutipe yakoze amateka uyu munsi ariko nzo yababwira kwa gatandatu. Ndafise n'undi mutipe yakoze amateka ejo nayo nzo yababwira ejo ndiko ndabigisha compounding. Guys, Beri igiye gukiza abantu, Beri igiye gutungisha abantu kiretse gusa udashaka gutunga. Kiretse udashaka gutunga. So ndabipfurije gutera imbere hamwe na Beri. Ariko ikibazo cyose wogira kuri Beri, nimba ufise ikibazo koresha umutahe wawe fuade, ukure mu mutahe wawe ufatire riske ku nyungu. Ivyo birasobanutse. Guys, Beri igiye kuduteza imbere. Murabizi mu buzima udafashe riske na wogera. Kandi kudafata riske nabyo ni riske. Uyu munsi ushobora kwanga gukora compounding, ukazuza gutangura gukora compounding mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu, abandi bageze mu bihumbi 100 by'amadolari. Ikindi, hari abazoshaka gutangura gukora Beri mu kw'icenda, abandi tugeze kure. Beri 2024 abantu benshi bazokwicuza impamvu 2022 batayikoze. Guys, ku makuru meza menshi ifise nzogenda ndabaha ko make. Beri ni business izoramba kandi izogeza abantu benshi kure. Ikindi no babwira nciye ko mwe muritegura murazi ko jewe ndindiriye ejo na hirya ejo ko nshobora kuronka visa South Africa. Hama nkitabira ibirori byo kwinjira ijya office ya South Africa. Ariko nubwo bitokunda hari ibindi birori iyo bita conference bayise conference leadership training izobera UK United Kingdom i Burayi. Guys, abalidere benshi tuzojana i Burayi kubera Beri. So nagenda basabe kino riske rien na rien. Udafashe riske ntacyo wogerako. Gerageza gushobora gufata riske ushoboye. Hemba neza kurusha abaganga n'abarimu n'abubatsi bafite ubumenyi bwuzuye imitwe bize mu binyacumi by'imyaka. Niki mu by'ukuri dukwiye kwigisha abana bacu uyu munsi?